Landry kuba apromotinga cyane Rinoji burya Landry ni umupromota wa Rino ni manager wa Rinoji mu bisanzwe Alvera afite manager wiwe Wema Entertainment yaje nka lebo kandi urabona neza ko brand imeze neza ariko bro urabona neza ko dépense ya Wema Entertainment ari ndende cyane sivyo kuko uravye umusaruro benshi bo vuga bakavuga ati warinjiye ni kuri Rinoji kuko urabona amasho yakoze ariko none ko Landry nawe ne Wema ari muri systeme If Bali ari muri systeme Alvera Muhimbare ari muri systeme abo bose lebo sivyo kariyo bari kugatwe kayo mwene wacu giye kuraba amashori Rinoji yakoze ni menshi ariko sinzi ko byahimbye bakaza barabariha amafaranga menshi nimba Rinoji bahora bamuhereza 5 million kuri show ego ayo mahera kweri investi irashobora kubigaruka ariko nimba ta 5 million bamuhereza kuri show ngo 2 million 1 million 3 million Hey guys, nizere ko mumeze neza hama twaba tugarutse turi kumwe nakoresha umwanya reka tumusabe abaramutse. Hey guys, meze bien muri fresh sasa je nagarutse kabisa je meze neza kabisa yeah no munsi kwa kundi nyene style mupira w'imbeho oya ariko akazo kayo karagenda ubuturi 17 ariko niriwe ndawambaye kandi hari hashushe cyane izuba ryari rihari ego ahiyashu yankubise isengere ku buryo itepeta ariko ndaraba nsanga Air Force yera ni Jinx ni triko ya jaune original Oki kibazo cyacu ca mbere koresha umwanya ikibazo ca mbere ka tugihere muri Wema Entertainment Wema ko Landry ego ko Landry hari amakuru two turumva yuko Rinoji yoba yavanye na tuvuge Landry kandi ikindi ari two turaraba burya Wema hari ukuntu ushigikira cyane Rinoji kandi Wema tuzi yuko irimwo Rinoji na Alvera kandi tuba twumvise n'amakuru yuko Rinoji yatandukanye na Wema Entertainment ubivuga ko iki wewe ayo makuru ayumvise kwanza ke je rero nabibonye boromba icyo abantu bomenya kwanza musanzo ha mu Burundi turacyafite ikibazo c'ikintu citwa lebo urumva kwera ikirebo usanga investi bakora urumva lebo renga mu Burundi usanga investi bakora ego sivyo kugira yinjire ari hatari ari bibazo bicakure cyane kuko muri iki gihe ama video arazimvye gose kumanaginga rero abaririmbyi mwene wacu ni cyane nyene umuntu umengo ariko akora imfashanyo ni nko bufasha mu bisanzwe kugiye kuraba uza gusanga umuntu agushizemo imitahe wewe umuririmbyi sivyo wewe dépense zawe kwanza uramanza kwanza zikajamo video audio birimo sivyo rero Wema Entertainment yaje nka lebo kandi urabona neza ko brand imeze neza ariko bro urabona neza ko dépense ya Wema Entertainment ari ndende cyane sivyo kuko uravye umusaruro benshi bo vuga bakavuga ati warinjiye ni kuri Rinoji kuko urabona amasho yakoze ariko none ko Landry nawe ne Wema ari muri systeme If Bali ari muri systeme Alvera Muhimbare ari muri systeme abo bose lebo sivyo kariyo bari kugatwe kayo mwene wacu giye kuraba amashori Rinoji yakoze ni menshi ariko sinzi ko byahimbye bakaza barabariha amafaranga menshi nimba Rinoji bahora bamuhereza 5 million kuri show ego ayo mahera kweri investi irashobora kubigaruka ariko nimba ta 5 million bamuhereza kuri show ngo 2 million 1 million 3 million bro
abari mu ruhombo sivyo ivyo ndabivuze nk'umuntu nzi neza ibintu vy'amarebo vyahi iwacu ingene bimeze harabara baba mu marebo birihira video muta nk'abadabuje muri Bantu Boy baririhira video neza urumva nibo birihira video urumva audio iri ngaho ariko raba Wema nta audio ihari nta videographe bafise vyose barinda kubiriha nagira Jibu ni Jibu ntabwo ari muri Wema Jibu ni Jibu Jina arinze ngo Jibu ari muri oya wanashima Jibu nk'ijya nyuma yakoze nde Swiss Beats ijya mpeti wo muri Empire ijya nyuma oya ijya nyuma ni Jibu oya ni Swiss Beats yayikorewe muri Empire ijya nyuma ivyo ndakuja kubiraba uze kubirabuze no kuvyumviriza sivyo mastering ntiyakoze na Jibu peut-être Jibu yoshobora kuba ari muri studio sivyo ahubwo Jibu yakoze tuza ndakumva ariko ijya nyuma yakoze ujya mutogo muri Empire nahone mastering urazi mastering baje batipe bakoresha amera bakoresha mastering ya $300 mutwe oya ngamu wundi sinibaza ko hari umuntu akoresha mastering ya $300 satura arekoresha mastering ya $300 baje ba Habat Skills hapa muri Wasafi zarangaye muri Wasafi hari indirimbo maze gukorera mastering muri Wasafi nk'ifagiola chuma nijya ewe gae zijya zose yazakorewe muri Wasafi urumva rero kandi mastering rega niwo muziki wose bijya bibiti ona namundeke aho urakora amabiti ariko rero mastering ugira indirimbo wumve quality kugira wumve ko hariti bro si blague rero musanzwe reka ndakwishure directement sivyo Landry kuba a promotinga cyane Rinoji burya Landry numupromota wa Rino manager wa Rinoji mu bisanzwe Alvera afite manager wiwe yitwa Lenine Mana ariyo aho urakoresha ikiganiro tubigenze gute none baragabuye kuko Landry vya gospel ntavyazi ko Alvera nuwa gospel none kubera iki nari muri Wema Canada atakurikiranwa na Wema inde Alvera ari muri Wema nuyo muntu ze ari muri Wema nyene nuyo mu manager urumva ni kwa kundi ushobora kuvuga ati jewe abana banje uyu arafite umukozi wazoza mutwara ku ishure urumva yarafite umukozi azoza muraba urumva akabagara ku buryo ujya mukozi ariko akorera umuntu umwe aramwitaho cyane gusumba ahubwo ujya mu manager wa Alvera Alvera wenyine amusumbya na brand niyo mpamvu mwe mutanabimenya ariko ni wamukurikirana ibikorwa vyiwe niwe umukeneye Alvera niwe ucako niwe apatana ibiraka niwe urumva niwe manager we mu bisanzwe urumva na Landry nuko nyene Landry Rinoji ntavuga Landry ni wavuga Landry akacashikanira Wema bakaca bakonfirma imikino kabakira baye rero nuko bimeze ivyo byo kuvana birashobora kuba byo none nabubakanye baravana umugore n'umugabo etat civile bagasinyura ane wewe mpana ba Landry bavanye nta gitangaza cyo bakirimo pe ikibazo kigira kabiri nka wewe nk'umupromoter uzi ibintu vya YouTube nk'umuntu yo guhanura keneye gukoresha YouTube uwo muhanura iki turambwira ati vyihoze nombwira ati vyihoze avyihoze kubera YouTube inyibutse indirimbo ya Bentley yitwa Kigiukizi YouTube niyo va kuragira korora inkwavu mutangoje kuri YouTube kini kibuga c'abakuru umuta aba Starboy amazi imyaka ingahe Starboy yarayakwije Sanka yuguru yijya Star TV akiva muri Isaac TV muta ni leo Jesse nari bwaje no muri Waka Isaac yari yavuye muri Isaac TV ntaraja no muri Waka umva igira amaze nk'imyaka 4 gusa imyaka 4 si myinshi Sanka imyaka 4 ukora ibiganiro posta buri munsi bro urazi ibiganiro biri kuraza ama video ariko jeje YouTube yanje ari ifite aba followers ibihumbi 10 na bingahe
uraza amavideo arariko amavideo me niba ari igihumbi bro usanga amavideo menshi kuko YouTube channel TV online mu bisanzwe utegekwa gupostinga nga buri munsi sivyo buri munsi ibazire we fata ukungene uja gukora ibiganiro sivyo raba yama déplacement yini ngeragoye raba yama mega za connexion zacu ngene zigoye turaba rero niki na n'umwanya rero bishirirako bro usanga bigoye cyane ibyo bigusaba rero buri munsi ahubwo umuhinga wa YouTube Jicuno muhanura abirimo yamaze kubijamo sino muhanura atarabijamo no muhanura yaramaze kubijamo no mubwira ati turakora ibiganiro ugira stock urumva shira muri privé ama we ukazura rikura wagikoreye cover vyose akari we urekura kabari we ugirane urekura urumva ivyo bintu birafasha cyane ku buryo we wenyene ubona neza yuko na YouTube yagushiriye guhaye na publicity rakugira na publicity ga YouTube iva no kungena uposta cyane na movement ingene ugumuposta barabona ko barazi ko ari dépense barabizi none post kiganiro wafatiye mu ibarabara ngo barabiraba ati ibintu biri mu buryo urumva rero jewe sino muhanura kubizamo no vuga ati wowe nimba ubikunda bikore ntacyo ndakubwiye ariko umenye ko atari vya bose kabisa mani YouTube iragoye vraiment kabisa ko sama kwanza YouTube sama faranga ushikutora sivya bintu uja kurangura itomate ukatereka hajya ugataha no gukora imyaka 2 litara YouTube urashaka gukora 10 ans atana 10 urige rutora kandi umaze gukonsoma ku munsi udakonsoma munsi ya 50 rero ivyo biragoye cyane utagira handi usumira urondera muri YouTube gusa kaba kabaye kabisa hama ikibazo kigira gatatu wewe nk'umusani wawe kugira umwemerere gutegura show nicaye kintu wobanza kwanza kuraba jewe arabasani barabantangaza afite indirimbo imwe zibiri ngo kuri stage urakasaba igiteramo mu giteramo hajye sana nko kwamamariza ibikorwa by'umuntu mu giteramo hajye n'ahantu ho kwigaragaza uri kugaragaza ibikorwa vyawe sivyo ahubwo hakoja kuri stage wosaba ati DJ mvugiriza kakaririmbo urumva hari baremvye imana ibihenda cyane ugasanga ari karakuririra ngo nipatie basi deka mbiri ngo basingwe indirimbo imwe yonyene kaka ngo basi please ngo indirimbo imwe MC ngo uzobukoze none iyo ndirimbo wogiye kuri stage nindayizi umuririmbyi wanje je kugira je kuri stage bro yokora hiti zitanu mufururizo za zindi ziri habari ya mjini za zindi aho urenganye ni everywhere kwera muri cya giteramo arihwe kwanza ahabwa amafaranga apana kuja kuri stage ngo je ngiye kwiyerekana kandi underground ya petu usanga atana indirimbo zibiri bafise bazizwi nibo bantu usanga baberewe cyane muta barambara umuhaye n'ikiganiro bro bazwi naza yambaye uvuga ati Sasuni Diamond au ni Asaki bagiye kuri stage imwe na Sadbaza yamusumba bro aramusumbya na Sadbi kubegwa ariko rero agira ngo emisara mwakira agatamba yiro akaza kubatera inkuru ngo muraho mukoko hejuru ndababone abantu bibereye ku gacupa urumva abantu bararonsa umwanya wo kwinwera gacupa reka nsome ari muri akabona yuko atamuna bigize akatabwiye DJ twende basi akaca simbagurika simba abantu bimereye yuko urumva umunezero ni wowe ubona wenyene ni impano yigirira ahubwo ivyo nuwo bikora je nkabitahura bukebuke no muntu basafise impano yotera na capella sivyo kuburyo avuye kuri stage umuntu wese yovuga ati kweri naka nta public afise indirimbo zabo we ntibaziza ariko je numvise afise impano pe arakaze ico kweri ico je no gitahura minimum basi na pourcentage na basi na 10% basi n'abafana bagatamba oya ntibatamba ariko bagende mu mutima rega ari umuntu mani yanka ku maso ku mutima yemeye
akapera ni nk'umukomedi agiye kuri stage urumva bafite umukomedi yitwa Pasito Muto musi yatangiye kuja kuri stage za bien Jenzo musaba gusa ntazo kwibaze cyane ku bafana Jenzo saba azoba twenze gusa azobakorera akantu gusa kazobasiga hamwe usohoka muri sare ugenda uravuga ati nukuri gahungu vraiment urumva minimum basi kuko hari abantu bakwirengagiza kubera bamenyereye banaka egaro n'umuririmbyi Imana abantu shaka kwirengagiza kubera bakeneye Satbi bazi ngo ni ba Dramati abarinzi bazi ngo ni ba Linoji ngo ni ba Fernando ngo ni ba Fizo sivyo ariko ntibazi ko ariho ba Munago ntibazi ko ariho ba Mastaki ntibazi ko ariho baba Crown Badest sivyo ntibazi ko ariho abapeti bafite amatara kaze gusa sivyo abo rero ko barakoze cyane icyo ahubwo kandi wakoze kumbaza icyo kintu umuto wakoze cyane kabisa kuko ni kintu abantu benshi aba bapeti banaturondera tubamariza ibikorwa byabo bonye ni batazi batanatahura je rero hako ndakubwira inbox je nakivugira ku karubanda nkuko nyene komsa umwe wese message yiwazoyi izomushikire ivyo je biramfasha kuko je yemba canizera neza nkavuga ati aho ubutumwa bwashitse baze baratinya stage baze baratinya stage kabisa baze baratahura ko stage uyikorera ugahagarara imbere yisinzi ry'abantu ukababwira ati tuendelee ama tusiendelee bakishura ati tuendelee mkono juu urumva bakavuga ati kweri ivyo rero nubikora mano ufite indirimbo imwe canke zibiri oya hiti zitanu niho mvuga ati ja kuri stage wewe urasigura kabisa kandi ibintu biragira impact no kuyikaba ingingo ya jibado danje nabi bihereye ya nateguye vyari ivyo donc sinzi we ko ari cyo wobufise worenzako ya oya je wanashima je ndakunda abantu bakora ibiganiro nk'abanyamwuga bandika bategura ukumva neza ikibazo yuko atakajagari kirimwo ukumva neza yuko atari insaku kuko ngaha ini 2025 dutegeza kwigisha abantu tegeza kubwira abantu umuta 2025 rero jewe iyo bija hose naje ndabashimiye ntaco ndenzako aha ni mu rugo update news bazozironka hanyene wanashima ibibazo bizoba biri muri industry habazo bibone asha ubwa mbere kabisa hakiri kare sivyo ibintu bizogenda neza kandi bizogenda neza cyane kabisa yap reka tugusabe usezere abakunzi ba guys ndabakunda cyane badaye mudukurikirana Unique Drip Media ni media igerageza kuzana impano kora ibintu bye bitandukanye kugira igaragariza impano abarundi n'abatara abarundi ciao Imana ibakire.